Ibohero ritoya ryo mw'ikambi y'igipolisi ya Gitega rigizwe n'icumba kimwe coba gipima nka metero 3x3 hamwe n'ibaraza. Ico cumba atadirisha gifise kikaba gifungirwamwo abagabo. Iryo baraza naryo ryoba ripima nka metero 3x2 kandi niryo abapolisi bandikiramwo abaje gufungwa bashasha n'abatashe. Ni muri iryo baraza nyene kandi hafungirwa abakenyezi. Bamwe mu bamaze gufungirwa muri ako gasho bavuga ko n'imiburiburi hojamwo nk'abantu 10 gusa. Umwe mu bajeje intwaro aho Gitega yatubwiye ko ashobora kuba hafungiwe muri kino gihe n'abanyororo baba 100, bamwe muri bo batanguye no kuvyimba amaguru. Aho gasho ni gatoya cyane ubundi gatogose, harimo abakesetse, harimo abavyinze, kubera barara bahagaze bataramwo baryama barakabekeranije niko basa n'abagize, hariho abaryama hasi n'abari hejuru. Basigura uburyo abapfungiwe muri ako gasho bahabaye nabi. Amasoko atandukanye amenyesha ko ubushuhe buri muri ico kibanza ari byinshi ku kiremwa muntu. Naho rero amategeko yo yavuga ko muri mwene ayo mabohero abahafungiwe batarenze iminsi 14 bakihapfungiwe. Bamwe mu masoko bavuga ko ayo mategeko arengwa ko atacamira. Mwomenya ko iryo bohero ritoyi ryo mw'ikambi y'igipolisi y'Igitega ryamyeho ariko ryahoze ripfungirwamo gusa aho batagiye gufungira mu ibohero ry'igipolisi c'Inyamiramabi. Iryo naryo rikaba ryahoze rirahitwa Boman. Kuva igihe sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yemukiye hari iryo bohero haraheze amezi arenga 5, abanyororo bakiri imbere y'Inyamiramabi bose bapfungirwa mu ibohero ritoyi ryo mw'ikambi y'igipolisi. Amasoko ya RPA aho Gitega asaba ko abafungiwe muri iryo bohero bogabanywa mu ntumbero yo gukingira ubuzima bwabo. Banasaba kandi ko kubakwa canke hagashirwaho irindi bohero rikwije ibisabwa kandi ryubahiriza ubuzima bw'abanyororo.